azi gusanga mezu mana ndagufatira na micro urukundo hajya urarugira iki ndagufatira na micro urukundo cyane nawe uragukunda anzwe yabikubwiye bro yaguye no mu nda yakuguye woda leo sasa uzira kurera wambaye ibirata mukama wanje n'amaguru ivi rimwe kandaraje yambwiye ngo nambare ye umukobwa nakupenda okay Cadeau. Oh my God. Banoni. Banoni. Fafa. Wabonye wa Mungu akunda. Banoni. Hey, reka nakure kuri ibi. Ça va, murameze neza, nizeye ko mumeze neza. C'est Link Arlene Alou, comme d'habitude misi mafseri gwamenye msumeno maso y'inyana. Ni kuri Nick Drip Show. Niho muzoguma mutu rabira. Uyu musi rero tugiye kuraba wa musheri wa Banoni. Banoni. Narabo umusheri wanje muga tuza kubimenya no. Okay. Tuza kubimenya uyu musi ko aza kumwemerera nuko ataza kumwemerera. Banoni. Ndakora ibishoboka byose. Ibana merci beaucoup ndashima. Biracamu nukuri ndagufasha je uko nshoboye mugabo ubwiwe sinzi uko ateye sinzi wari ikiza gusa nuko yodo mwanya tukamuyagisha nta kindi ya ama tikoreye kuri portail beni heni ngaha okay kuri portail ya Hujare aha yego ko aha hantu haraba umugenzi abagenzi banje Banoni usanizera ko atari we senzi kandi menga mkiganiro nayigeze kubwira igigano twakorana nayigeze kubwira yuko menga mwarigaye ko biri ko sinzi mugabo sinzi kuko abantu benshi bo muri imyaka ize ngaha mu sande murazi yuko benshi bisakamaze Banoni ntaba ari uwo je ndiko ndibaza tugende ko bimvira nde no ndahafise abagenzi babiri Belize na Française OK ni Française ça alors vous êtes nabi none Française yeah Merci ibintu bisanzwe Les amis Française muramuzi yahora aca ku TV kuri TV wanje Link Arlene Alou ariko uyu munsi agira ace kuri Nick Drip Show mva duhuriye ko twese My God kumengo ibi bintu Banoni muko murancanga alu reka tugende nakanizuba reko riraka nibi Sana murabona izuba rya saa bitagwa fresh biraza kumera neza Banoni abavyeyi b'uyu mukobwa kumenga barakazi kandi hari Imbwa uangalie sasa ndahazi urabe hari Imbwa ntibaze kunshuhiriza ko Imbwa indi inge canke ndiri mu cameraman yani aho bushobora ku engo Sawa. Meze neza. Monsieur. Murakomeye. Yego. Français tinyari. Ni hai. Merci. Turashobora kumuronka? Muramuronka. Twinjire. Injira. Merci. Baraduhaye uruhusha. Halo wavuze ko ari imbwa itakuku? Hewe murafise imbwa mwebwe? Imbwa zirize. Iraziritse. Merci. Ntabwo. Banoni. Wichonye. Banoni ni fresh nuropoka imbere y'umukobwa uze kuvuga make alumvirize Banoni gendera ku vyandiko ndakubwira ndakuze je ndiyizi cyo bwanje ndakuze sinje kuganira mu rupango abandi no erega sindakubwiye kuja kugwana ahubwo uze kuraba amajambo uvuga ataza kumutsitaza umutware bukebu uri kusaba urukundo jemeze neza uri kuza gutegeka uri fresh jemeze neza gende Les amis, tugiye kwa Français, tugiye kwa Rihari. Reka tugende kudodora. Ya. Tuze kuraba yuko ngana ngumenga umutima uri kurasimba.
oya birasanzwe man gusa n'umugenzi nanje sindamuzi ko ashwana sindamuzi ko akara ndamuzi ko umuntu asanzwe alumviriza ndakubwira nkaba muzi nawe ngo niwe ariko aravuga wasi ntazi ko turi ngaha hanze cameraman igira ibesho ni hari biraza kumera neza bana ubwanje ndiyemera mikonye ni gufasha uriyemera je ndiyemera okay nanje ndiyemera ya tuhaje twumve nawe uko aza kutwakira bana mugenzi yaraza kunyakira nk'umugenzi nta kibazo antuka ya gusujya mwana ndamukunda Hansete uramukunda dushobora kugenda basi mwana yarapfuye agira bikiziga ngo tugende mbona kaniya basi tfanyaje tuhagaze nga nyiri yamara kuza bava ku majambo ahora ambwira ntakona kuta okay tugende Banon, leo ni siku yako ya kushika sheri. Mimi niko fresh. Uramuronka ariko biraza kugenda neza. Ya. Salama. Nakumva gutanga kugira ubwoba. Simani dusanye mama wari hati. Hodi. Mwabonye yambwa. Umvise yambwa. Ai, kumugeza kuza aca mbona jewe. Hodi. Les amis. Karibu. Hodi. Fafa, la Fafa, ça va? Ça va? Meze neza? Fafa ni sawa. Fafa kuchihindura isura n'ibiki? Karibu. Sawa Fafa. Meze neza. Karibu. Oya nitwinjira sheri. Ingo tuvuganire ngaha hanze. Fafa narakume guciye. Fafa none kume gucira hinduka sheri. Jesi ndakuzi gutya ariko. Hamwe muri mutu mva nigire hano ariko niko nditegura. Arafu. Tumye. None Fafa si umuntu no. Okay murazinaye? Ubu journaliste none. Fafa umviriza kwanje. Uratse kuri mugenzi wanje. Sivyo? Sivyo? Manza kwanza umviriza. Sivyo? Kandi uraberewe ata. Merci. Meze neza. Basi uri kuyagana I'm jewe not in sheri. mood, okay? I'm not in mood. Okay. Uretse komedo. Fafa, banza kwanza unyumvirize. Fafa nyumviriza basi jewe. Okay. Nakumvije kangahe? Meze neza. Narakubwiye waranyumvirije. Je meze neza. Fafa umuhungu aragukunda. God. Ivyo ndabazi ku vy'imicuro nyinshi. Ariko inyishu namuhaye arayizi. Simone gituma ramurinze kuzana aru kuba utari umugenzi wanje. Fafa, na jewe menye yuko tuje kwa Francette. Ngeze hajya kuri portail. Ndambwira ni ngaha tuje. Gusa mbwana nakubwiye ko ari nganya muri quartier. Wari wambwiye ko ari ngaha muri quartier. Jera ndonde yarambwira ko afite umusheri. Afise umusheri. Afise umukobwa akunda attends. Afise umukobwa akunda kandi cane yamutwaye umutima. Ibyo byose sha benshi barabibesha ko atari ivyo. Yego, wowe mukuru umuntu arinze abicisha kuri réseaux sociaux. Abatagukunda. Fafa basi ushaka nkora ikibazo kugira ngo Yobara mayeri. Aragukunda. Umeshamwambia mwana wame suruali. Nasikia. Hana. Utanipeleka wapi? Azontwara heba. Tuvugisha kuri yaru. Niko kazojo nyifuri. Siko kaziza ndakufuza. Fafa mu bisanzwe urukundo muronderanye muri babiri mu cyoro. Amafaranga ararondera. Okay, reka je mvuge na Ruwes nakumvije kenshi. Sawa basi kamanze negere nyuma gato basi alomvugire ngira ngo vyokunda. I'm tired. Fafa umuhungu aragukunda. Banoni aragukunda. Apana ivyo uri ko wiyumviye je yarabimbwiye. Fafa reka kundaba nabi ntaco duvu. Okay, I'm sorry. Fafa Banoni aragukunda. Okay. Nje ngaha basi kumufasha. Kugira ngo bigene gute?
nishu namuhaye message ndamwishuye hajya ntiyakoretse hajya kuonesha basi fafa dufiki basi ushobora kumbwira ikintu twadufa mufiki basi wamwankiye écoute umuga yito yaraza bon sanze mu kibaro nyene hello bisanzwe kiniki mugabo urumva ejo araza nkera surprena kwa nkunda sinzi biki ngo yararushe takuririmba ngo ni diva kuririmbira gute ego barazi ko je nkunda kuririmba iki mugabo rero caza ashaka kuprofitiramo n'amati sindamushaka mwanaume ngo yararushe ngo ashaka ngo ndamuhoze ku mutima sinzi biki nibiki sivyo fafa je ndumurukira bwo barushe jewe kama mechoka nibarusha remere bagende kwa Yesu je sindumurukira bwo barushe fafa ona kubanza nyano nga sivyo alafu ararushe umva bara nyumviriza basi kubanza nyano nga nje kugira ko ndagukunda kandi imbere y'amaso y'abantu ushaka kuvyemera cyangwa vyanyu je ndagukunda uko fra mu mengara ukunda none kumenga kavugana n'ikigongo sege kunyenza pe ona ko bazi mbe ndakubwiye hari benshi ayivuze ariko ari amajambo gusa nasikiye uzugenda usome n'igihe Abraham yatuma umunuze w'umukozi wagende kurondera urugoro yamuhaye uwa fisiki ataripeleka uzonwara basi mumbarizi mwanaume ukagenda mu ruhure abararusha aje kurukiri wanje nimbara sanganguse n'ikiri muheme nire yarambwiye ko atatezo mu oh my god look at him murabe neza atadurediza ki ntizikoze my dear atanigaramia aje mimi naho tubari ivyo vraiment ubu turakuze sivyo yarabimbwiye kenshi kana yabona ko vraiment arakuze sivyo aze ngo mu rukino nyabaki ntitugira tubane hana ntamva sinzi ko afite na projet sinzi agumembara gusama butura wibona yigiri ariko yakora sijini bari mwisi yambaye ipantaro yeyo yakubasha ari yubaha nakubwiye bon okay kandi urukundo si ipantaro fava ndabizi ariko ibintu eske nimwe abantu makabutura zacaye umwuko nikiriko mu kirundi uravuma naho navuke mu Burundi mu kirundi mbera kizi neza umwuko nikiriko uraje bisigura uzugenda usiguze umwuko nikiriko ya sinzi urabanga amatako ngo tagize ngo naje urabona nta birebire rekini fafa ukuri kose niko ndagukunda umeze uravyumva ndagukunda ukuri kose uwe mzuri wowe mbaya ndagukunda sibyo yani ufise don't umba acha agira ponder imbere yani mimi nasura kama ngumi sasa ndo uwengo kama sikiliza nikwambie umba gosura kama ngumi nakupenda tu mimi ndo ni chambu kwa ni chambia hapa nari karagutuka fafa ekute nari karagutuka fafa basi ashatse kuvuga basi uko wowe usa kose ukuri kose yani sura kama ngumi sijabanisha hivi sindavuga uko undugoye gutyo kuko udashobora gutahura gutyo uvuze ndakubwira ikintu sivyo tahura kuri mugenzi wanje kwanza okay bimbwira tangotseko omwe aru turi mu bevyi vy'ingwara yikiza cinuze cinkende sichaka mimi siyamukubali hata anyagena nyanduje ninu sijura agana nyanduje rero ko twamye navyo nza ahubwo nari kuzana nuze mukamanza mukigana nimwe buri umva tango kunuka ngo fareka ibintu nk'ivyo fafa nimeona bakora vuga fareka ibintu nk'ivyo ibintu vye ngumishurira n'ibikini upelekeye wale babakobwa mumenyere yari amuze kino ni furuga ntungore basi ushaka mbeho gute nagufise ya mbeho gute nagufise ushaka kumunaniye kumumvariza yarabayeho gute ataraza no kuvuga kwa nkunda ari mu kuyinga fa twakuranye ajya sanaishi pale chini fafa tahura ikintu kimwe urukundo ni rubi urukundo gutuma ukora icyo utokuze fafa kubona nzanye cheno ya IC arene aru ofanso kon wabavuze ati akeka uyu munsi niri kiniki sikia sitakubalia ndabivuze imbere ya kamera njewe mwanaume suruwari amafaranga ararondego ayatama kurima ngugeze kumutima witondere mimi ngo yarasinzika yendi mbaba yarivye nabati nimeimbiwa ndanza nashika mimi nimeshakwambia sindabisubira kandi urabona vrema je umuntu amvuruze je na wewe wapi nivyari bwawe none urajuzania amakamera yani esko gentil
mimi fafa Numu escrow gutera kubesha. gusa sindigera ndakubesha mu buzima Hari kuri mu mateo kinana. tuyaga kuri WhatsApp tuyaga ibisanzwe ariko aru jewe nawe afise uguta okay wanaume kama wao na amazi kwabona benshi unasikia natwara benshi yaragenda gukunda hata kama kuna kifata uyu mu minsi mikeya era kwereka mu minsi mikeya yeze no gusico kimwe ubu ndifuza yuko nogira umukunzi w'ukuri yani waruchani wahora mugera n'ikindi kubonye fafa ibikini biki mimi uje kunduhukirako jewe naname kudanganya je sindi Yesu kandi umwe basi wali kushaka ko uruhuke ni kupekea nini na nini lakini uko na makwacha basi tuzovuganira he mimi sina hela lakini je ndio kuma tugenda mwibarabara tunapaswa tukicara ahantu hakeye akagaza unaona hata fafa birarondego narigeze kubwira murangwa mugafanta angalia nywele zake fafa birarondego Ivyo uri kuragira imbere ya kamera uyu n'umuhungu ni wabishatse harumo fafa gusa nari nifitiye ibintu bya fafa warigeze kumbwira kuri singo sivyo kandi ibyo byatumye ndagukunda sivyo twarayaze byinshi okay rero I'm not single okay sava mba yahevye kunkunda kwereki naho ndamubwiye ko no sinureka gukunda konda gukunda erega fafa wamubwiye kuri singo noreka kubiraga gute kandi sigiye gitumye tugendanye okay joro ndabihotiye rero ndabihotiye guys ndabihotiye utisubira ko Imana yonyine ndabihotiye I'm in couple guys I'm in couple mimi fafa I'm in couple so abafazi baravyumvise kama ni barena je ntum Nick Drip Shop no Nick Drip Shop ubuhoho nawo wacanganyikiwe uwo magebra fata ni link Arlene Alu na Nick Drip Shop TV fafa nitwaje gufira nitwaje sinamutaka turi muri blague umuhungu aragukunda I am serious umuhungu aragukunda afete wewe bibaza ko nayifashe nka bya bindi muri kate tuko twatangana amafilme muri Source de Lumière kini tugenda ngo tuzi byo turimo aho twarabaduhenda bagira ikini sindiko ndagira comedy okay basi ntahura sivyo naragutawe nanje ntahura ndakwikunda nakwa ati nibishoboka nenda utafute ndifuza kugira no kuri ko ndakunda imbere y'abansi b'abantu yes kandi ushaka ntahura kuba ndumukene sije navyigize sivyo ano niwe yigeze kumbwira mu kiganiro ngo niko bitagashwe ndondere ikintu tapata nini hamna dili nakaziga nturi kimuga Banoni uzoronka nta kibazo hano ivyo basi nimba abishigikira sivyo nimba ubishigikira yuko uzonkunda ariko ndonsa amafaranga nakuba mukoni ikiriko tutayishi ndakubona cyo kangaria gukuma nakora mu maso tuzora mu maso tuzogiki tuzokwica tuzoganirira he tuzorondera fafa none ntabwo yorondera hamakaga kwama yararonse uzi ko yaronse mugakora okay guys kurishimira itwe sivyo yarambye kwa nkunda kenshi okay kenshi cyane message kiri reka uyu amakuru ntayuzi twa telefone uko nagwo telefone y'urabe bako bavugana nuko bava wimvira ati ngo nabashishije na telefone yawe muhe yo komera kuramo code urayifi harimo code hey uyu muntu none yari kwemera gukuramwe code haba ndagukunda kuza kukubwira naho tura telefone yiwanje na muntu muza gusanga twandikiranye ariko fafa vrema ukuri nta message z'abantu fafarika kumfata nabi fafa ubuzima burarondego nari si WhatsApp ya turaduga turabe linka ninde simie uyu wewe kona nawe yanuze yako nayibona ko ijya foto yawe buri eraba vrema raba twugurura ivyo twavuga oya tiana ntaceka tweke vyaringa tiana nawe ngaha ubu butima murungikiye bwari biki turani penda bano ubu nako kajya ka emoji kudutima kagize umutwe ako urabona yuko iyo banagukunda urabona ko nari kugwa ko nari kumuha telefone okay vrema ngo tubirabe karika basi okay ndabona kweli ananipenda sindi arankunda uragunda reka kuriya sindakwaza umutima toujours narababwiye yuko jewe ivyo giyemwo biracamwo my god
sivyo hano ya uraryohewe cyane rero muraba amakara ntimuburubeya okay guys namwemereye rero kubera ko mbona namuruhishije vraiment namuri umutima ndifuza hariho kado ntahaye uwo twahebanye mu gihe cyahize mbwa ndayibika ariko ciye ntahura impamvu ntayimuhaye ari kwiriye unyene kuko hari igihe umuntu aza mu buzima ugasanga hari ibindi bintu adakwiriye mbwa akazi umuntu nyawe rero mu gihe nyaco Eshobora kunyemerera nakuhe iyo mpano. Nzokoze. Ubu bukobwa bwose cubloka. Acha block. Na mukobwa n'umwalonga mutwandikira nete. Acha block. Allo merci. Ya. Sinenzi ibintu ngo byari Toujours. Ah, mu bisanzwe umusotsi uravuga. Kashugwe ati uzi kumuha. Please ndagusabye. Allo mbiriza kwa. Banoni byaciyemo. Tora kariya gashugwe uze kumuha aje. Usikibazo nyabaki. Tora akarimwo kari kagashugwe. My God, toujours narababwiye ico mbanjemwo jewe kiracamwo. Banoni. Ndakwumviriza sikia mera nk'utera ivisha. Hasi. None azi gusanga mezu. Mana ndagufatira na micro. Urukundo hajya urarugira iki? Ndagufatira na micro. Urukundo cyane. Na uragukunda. Anzike bikubwiye bre. Yaguye no monta. Yakuguye woda leo sasa uzira kurera wambaye ibirata mukama wanje. Namaguru. Ivirimwe. Kandaraje. Yengo nambare. Ye umukobwa nakupenda. Okay. Sure kumbe. Cadeau. Oh my God. Banoni. Udenje bundi. Fafa. Guys. Mari mwishize kini genda sikutaki mwana meswali. Usutse kwa mazi ndi wani. Ndakura kuri imbwa. Imbwa mugenzi wa mukugira ngo Fafa. No. Ndabasabye. Ndakura kuri imbwa. Wabonye wa Mungu nkunda. Hey, reka ndakura kuri imbwa.